Kwitariki zibiri zukwicenda 1945 intambara yakabiri y'isi iheze, intwaro y'umugambwe wumu fascist, umunazi wumunyagitugu Adolf Hitler, the Greater German Reich, banita kandi the Third Reich, canke the Third Ram, canke kandi the Third Empire, vyose bisigura ko ubudagi bw'abanazi kari bwo bwami bukurikira ubwami bw'eranda bw'abaroma, the Holy Roman Empire, bwo kuva mu majana 8 gushika 1806, n'ubwami bw'Abadagi, the German Empire, bwo kuva mu 1871 gushika 1918. Abanazi bari baravuze ko ingoma yabo izomara imyaka igihumbi, ico bari barise the Thousand-Year Reich. Gusa barihenda cyane kuko mu myaka 12 gusa iyi ntwaro y'agahotoro n'amacakubiri yari ikuweho. Ibihugu byari byunze ubumwe ku rugamba mu ntambara yakabiri y'isi, the Allies, bigizwe cyane n'ico bise the Big Four, no kuvuga Ubwongereza, Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mu nyuma n'Ubufaransa bumaze kubohogwa, bimaze gutsinda abanazi, byahise bigabura ubudagi hagati muri ivyo. Igihugu cyose bagicamwe ibice bine, ibyo bise uturere tw'akazi, the occupation zones. Hamaze kwemezwa amasezerano ya Potsdam Agreement yabereye ku ngoro ya Sisselinhof mu muji wa Potsdam, ibirometero 25 uvuye Berlin, umugwa mukuru w'Ubudagi. Ibi bihugu vyiyunze ubumwe uko ari bine bimaze kwemeza amasezerano, bigabagura ubudagi kane, kimwe kigatwara gace kaco. Yamara rero umugwa mukuru Berlin naho wari mu karere kegukira ubumwe bw'abasoviet, nayo bayiciye mu duce. Inama inyobozi y'ubugenzuzi, the Allied Control Council, y'ibi bihugu vyunze ubumwe uko ari bine bayishize ngaha nyine Berlin. Mu myaka 2 gusa yakurikiye, ibi bihugu rutura vyigaruriye ubudagi, hatangura kuvuka ikibazo hagati muri ivyo, cyane ko kimwe muri ibi bihugu bine harimwo ubumwe bw'abasoviete. Iki kikaba cagendera ku ngenga bitekerezo ya gikomuniste, ibi bindi navyo bikaba ari bikapitaliste. Imvururu ziba ziratanguye. Ni muri izi mvururu nyene hagiye kuvuka iyubakwa y'urukuta kabuhariwe rugabura Berlin y'uburengero, the East Berlin, itwawe igikapitaliste, na Berlin y'ubuseruko itwawe igikomuniste, the German Democratic Republic, canke mu ncamake GDR. Ese uruhome rwa Berlin Gwubatswe Ryari? Ese bagubakiye iki? Ese hoho rwabomowe Ryari? Ubudagi bwaje kwiyunga gute kandi Ryari? Menya vyinshi utamenya kuri uru ruhome kabuhariwe rwanditse amateka runajegeza isi y'uburaruko. Nongere nshimire umuryango munini wa The Megamind kukigoro mwagize mukanda subscribe, mwubahwe cyane. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, muhawe ikaze. Mu 1945 intambara yakabiri y'isi iheze, ubumwe bw'abasoviete bwashizeho intwaro imeze nk'iya gisoviete mu duce twabo tw'ubudagi. Mu nyuma batanguza Repubulika ya Demokarasi y'Ubudagi, the German Democratic Republic, GDR mu ncamake, bakanayita kandi East Germany, ubudage bw'ubuseruko. Uburyo bwa politike bw'igihugu bushingiye ku bwoko bw'imitwarire ya gisosialiste, aho ubutunzi n'umwimbo vyose by'igihugu bibi vya leta, inzego zibanga z'igipolisi zigakandamiza, n'ubutegetsi bw'igitugu bw'umugambwe bise umugambwe ubumwe bwa gisosialiste bw'Abadagi, the Socialist Unity Party of Germany, neza umeze nk'umugambwe w'abakomuniste watwara ubumwe bw'abasoviete. Muri ico gihe nyene igihugu kindi carashinzwe munsi y'ubugenzuzi bw'ibihugu rutura byo mu burengero, mu bice vyose vyabo mu Budagi, bashiraho ishingiro rya Repubulika y'Ubudagi, the Federal Republic of Germany. Iyi leta ikavuga ko ari bwo bubasha bwonyene bubereye gutwara ubudagi bwose, yabo buseruko yabo burengero.
imibereho y'ubuzima mu bice by'uburengero vya Berlin itangura kwiyongera cyane. Hama ababa mu bice vya gisoviyete batangura kuvayo ku bwinshi baja mu burengero bahunga inzara. Ubukene n'ikandamizwa ryari muri ibi bice by'abasoviyete bashakisha imibereho myiza mu burengero. Abantu benshi barahunga ubudagi bw'abasoviyete birakomera basimba uruhome banyuze Berlin muco bise Republika Frucht mu kidagi. Vuba igice c'ubudagi bw'abasoviyete cisanga kiriko kibura abakozi cyane cyane abari barize bari bakenewe kugira basanure ivyari byarasambutse mu ntambara. Ibi byahavuye vyitwa ividura bwonko, brain drain. Mu 1948 mu kwishura ibihugu by'uburengero byashizeho leta yigenga mu bice vyabo n'ukongereza mu budagi n'uburayi bw'uburengero imfashanyo yo gusanura ubutunzi muco bise the US Marshall Plan. Abasoviyete bahise bagira ico bise guhagarika Berlin, the Berlin blockade. Bankaka abantu imfungurwa ibikoresho n'ibindi byinjira muri Berlin y'uburengero biciye mu nzira zo hasi mu bice byose byabo by'abasoviyete. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Australia, Nouvelle-Zélande n'ibindi bihugu bica bitangura ico bise airlift. Batanga ku bwinshi imfungurwa n'ibikoresho muri Berlin y'uburengero bakoresheje indege. Nuko uburengero burakira burisanura, ubuseruko bwobwo burakena. Joseph Stalin w'abasoviyeti shavurira niga. Ku birometero 155 by'uburebure urukuta rw'Iberlin yari inzitizi ya beton irinze bikomeye cyane. Rukazitira Berlin y'uburengero, the West Berlin, kuva mu 1961 gushika 1989. Rukayitandukanya na Berlin y'ubuseruko, the East Berlin, ariyo Republika ya Demokarasi y'Ubudagi, the German Democratic Republic, GDR mu ncamake. Iyubaka ry'uru rukuta ryatangujwe n'ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi y'Ubudagi, GDR, Kwitariki 13 z'ukumunani 1961. Urukuta rukagira iminara y'abarinzi ku nkuta nini za beton. Rukagira ahantu hanini bashize imigende canke imifurege miremire cyane n'ibitanda by'imisumari byo kuzibira imodoka n'abantu kugira ntibegere urukuta. Ibi bahavuye bavyita death strip, inzitiro z'urupfu. N'ubundi burinzi bwinshi. Intumbero ya mbere yo kubaka urukuta kwari kuzibira abanyagihugu b'Ubudagi bwo mu buseruko, the East, kugira ntibahungire mu burengero, the West. Ikwiragiza za propaganda z'igihugu c'abasoviyete zerekana kuri urukuta kari nkinzo irinza bene gihugu bo muri leta ya Republika ya Demokarasi y'Ubudagi, GDR, ingenga bitekerezo z'abafasciste. Ibi ni imyumvire y'agahotoro n'amacakubiri no kuyibona kari mwebwe bantu bukuri bakaze gusumba abandi. Ibi ngo vyariko bigambana mu kuburizamwo uburenganzira bw'abantu bo muri leta y'ubuseruko kwiyubakira leta ya gikomuniste. Iyi nayo ni imyumvire y'uko abantu bose babaho bangana nta guruta ubundi, hama ubutunzi bwose bwo mu gihugu bukabuga leta. Leta ikaba ariyo itunga abantu ibitaho muri byose. Mu gihe abategetsi b'iyi leta y'ubuseruko bavuga kuri Uruhome kari nkinzo yo kugwanya ubufascist, anti-fascist protection rampart, ibihushanye n'ivy'intwaro y'igisagara ca Berlin cyo mu burengero, the West, bo bavuga kuko mbere bo bagwita uruhome rw'isoni, the wall of shame. Iyi nyito yatangujwe n'umukuru w'igisagara Willy Brandt kubera kuri urukuta rwabuze umwidegemvyo wo kwidegemvya, the freedom of movement. Ushizeko umupaka utandukanye n'uyu wa muri Berlin, hari undi mupaka w'imbere mu Budagi wacu rubibe hagati y'Ubudagi bw'ubuseruko n'Ubudagi bw'uburengero. Vyahavuye ahubwo biba urubibe rugabura ibihugu by'uburengero, the Western Bloc, n'ibihugu by'abasoviyete byo mu buseruko, the East, mu gihe c'intambara bisi y'ubukonje, the Cold War. Aha byumvikane neza ko uru ruhome rwo mu muji wa Berlin naho rwagabura abakomuniste bo mu muji wa Berlin y'ubuseruko n'abakapitaliste bo muri Berlin y'uburaruko, ahubwo uru ruhome kara gace kamwe gusa k'umupaka wagabura Ubudagi bwose, Ubudagi bw'ubuseruko, the Eastern German, n'Ubudagi bw'uburaruko, the West German.
Imbere y'uko uruhome rwubakwa, Abadagi bagera ku miliyoni 3 n'igice bashoboye kurenga ku mabwirizwa yo kwimuka yagenga leta y'ubuseruko the East. Barahungiye leta ya gikomuniste GDR. Benshi cyane mu kujabuka umupaka wagabura Berlin y'ubuseruko na Berlin y'uburaruko. Kuvaho bakabona kwinjira mu Budagi bw'uburaruko the West Germany n'ibindi bihugu by'Uburayi. Aha byumvikane ko abantu baba muri leta ya gikomuniste bari ntimbohe, ntibari bemerewe gusohoka ngo baje ahandi, niyo mpamvu barinda gutoroka. Hagati y'umwaka w'1961 n'1989 inguvu zica zikaze zacunga urwo ruhome zabuze iryo toroka nuko kwimuka. Ni muri iki gihe nyene abagera ku bihumbi 100 bagerageje gutoroka. Hafi y'ibihumbi 5 vyarabashobokeye, baratoroka barahunga baciye hejuru y'uruhome. Gusa bapfuye bishwe n'ubutegetsi bw'Ubudagi bwo mu buseruko babaharuriye hagati y'136 n'200 imbere muri Berlin no mu micungararo. Mu 1989 urutonde rw'impinduka mu bihugu byo mu buseruko cyane cyane Polonye na Hungariya aho hafi y'Ubudage, imyiyerekano y'amahoro myinshi yabaye muri ibi bihugu mu byo bise Pan European Picnic, vyatumye haba ikintu c'iterambere mu mahoro mu karere. Bituma igitambara c'icuma the Iron Curtain cagabura Uburayi hagati y'abakomuniste bari ku ruhande rw'ubuseruko burongowe n'ubumwe bw'abasoviete n'abakapitaliste bo mu buraruko. Iki gitambara caracitse, abategetsi b'ibihugu byo mu buseruko the Eastern Bloc bashigwa ku gitutu n'umukazo wo kureka iyo politike y'agahahazo. Inyuma y'iminsi myinshi y'imigumuko y'abanyagihugu, Kwitariki 9 z'ukwicenda leta y'Ubudagi bwo mu buseruko itangaza ko abanyagihugu bo muri Republika ya Demokarasi y'Ubudage the East ko bashobora noneho gutembera mu Budagi bwo mu buraruko the West na Berlin y'uburaruko irimwo. Abadagi sinzi bo mu buseruko barajabuka burira urukuta bafatanije n'Abadagi bo mu buraruko ku rundi ruhande. Abantu benshi sinzi babomora ibice by'uruhome mu minsi yakurikiye. Irembo rya Brandenburg, iki ni cibutso kinini cubatswe mu kinjana ca 18 Berlin, ni metero zike cyane uvuye ku ruhome rwa Berlin, rirugurugwa Kwitariki 22 z'ukwicenda 1989. Hama gusenya uruhome rwose bitangura Kwitariki 13 z'ukwa gatandatu 1990, kuza guhera mu 1994. Rwari uruhome runini cyane ku birometero 155, imyaka irenga 20 bagubaka, ntabwo karakazi gato. Ugusenyuka ku ruhome rwa Berlin kwateguye inzira y'ubumwe bw'Ubudagi. Uku nako kwabaye mu buryo butegekanijwe ku itariki 3 z'ukwicumi 1990. Ubudagi buriyunga. Abanazi bamaze gutsindwa mu ntambara yakabiri y'isi, igihugu c'ubumwe bw'abasoviete cashizeho intwaro za gikomuniste mu bihugu nka vyose vyari byarafashwe n'ingabo z'abasoviete. Intambara iheze. Aha harimwo Polonye, Hongiriya, Czechoslovakia, Bulgaria, Rumania n'iyi Republika ya Demokarasi y'Ubudagi twavuze cyane ariyo GDR canke East German, Ubudagi bw'ubuseruko. Ushize ko na Albania, ibi bihugu vyiyunze muco bise COMCON, the Council for Mutual Economic Assistance mu 1949. Hama mu nyuma binagira ubumwe mu vya gisirikare babwita the Warsaw Pact yo mu 1955. Intambara y'ubukonje the Cold War itanguye, ibi bihugu by'ubuseruko biri mu bumwe bw'abasoviete byarahangana cyane n'ibihugu by'uburengero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu birongowe na Amerika vyahavuye vyiyunga mu ngufu za gisirikare mu 1949 muco bise NATO. Ibihugu byo mu buseruko navyo muco bise the Warsaw Pact twavuze. Mu gihe ubumwe bw'abasoviete bwari busanzwe bufise ubutegetsi bwa gisirikare na politike mu bihugu nka vyose by'ubuseruko mu 1955, ubu bumwe bwa So Pact byavuzwe ko butari bukenewe, kandi ko ukuntu vyiyunze bukwi na bukwi NATO yahise ivyita inzu y'amakarato irabikengera. Ntabwo higeze haba intambara ya gisirikare hagati y'iyi migwi, ahubwo intambara bayigwaniye ku ishingiro ry'ingengabitekerezo ideology n'intambara z'ababaserukira proxy wars. Yaba NATO yaba Warsaw Pact byose vyakomeje ibisoda vyabo birakomera.
n'ubufatanye hagati muri vyo ibihugu bigize umuryango. Iyi migwi iguma ihanganye imyaka 42 yose intambara y'ubukonje yamaze. Ese NATO yaje kuba umugwi ushize hamwe mu vya gisirikare ukomeye gusumba iyindi gute? Ese intambara y'ubukonje yagwanywe gute? Ese ubudagi bwaje kuba igihugu gitunze gusumba ibindi gute mu Burayi? Bandanye ukurikire The Megamind aho twigira hamwe kuri ibi bibazo bikomeye. Kandi aho hasi handitse subscribe ntuzocikwe. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Nakagaruka. Ciao.